Kaze mu kiganiro Tera Imbere mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru co mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Ubu munsi tubashikana muri komine Giharo y'intara ya Rutana, aho ikigo Fonike kijejwe gukurikirana amakoperative cariko kiraraba ingene ingurane y'imiliyoni 10 amakoperative yaronkejwe na leta iriko irakoreshwa. Muri iyo komine rero nk'ahandi hose harabayeho amakoperative yabaye aya mbere hamwe n'ayandi yaronse umwimbu udashemeye. Uburongoye komine Giharo yaratubwiye uko amakoperative asanzwe yifashe muri iyo komine. Aratubwira kandi n'akamaro koperative zifise mu iterambere rya komine. Kuri ico gikorwa Fonike iriko irakora kwerekana uko amakoperative yagera sumbasumbanya mu gukora amakoperative yo ku mitumba, tugerageje kuraba nuko twabonye umwimbo wagenze, twabonye ko amakoperative yifashe neza. N'amakoperative ashika 31 nkuko imitumba ingana yo muri komine ya Giharo. Turavye rero twabonye yuko umwimbo ku makoperative wifashe neza, naho atare ayo makoperative yose, ariko amakoperative yifashe neza kuko dufatiye ku ngurane amakoperative yahawe na leta, turabona ko amakoperative menshi amaze kuronka inyungu itari nke kuri iyo ngurane. Tugerageje kuraba amakoperative ariko aratera imbere, biradufasha cyane nko kuri komine kuko biragabanya ubukene mu bene gihugu. Biragabanya ubukene mu bene gihugu, bigatuma abene gihugu bisununura mu bikorwa vya misi yose, bigatuma baronka n'umwimbu kuko baba bakoraniye hamwe ari koperative, bigatuma bagabanya ubukene ku ikomine. Tutaba turaronka abantu baza gusaba ngo turakenye, dukeneye ivyo dufungura, dukeneye iki, kuko muri iyo koperative nyene bivanye n'imigambi baba barashize imbere iba iriko irabafasha mu bijanye n'uburimyi, bakarimira hamwe bakaronka ibibafasha, bijanye n'ubworozi bakorora, ugasanga bene gihugu umwe hari yarafise igitungwa uwundi arafise igitungwa, gutyo akaronka amase yo kwifashisha. Ayarose rero akashira mu ndimo, bigatuma umwimbu uboneka wiyongera, gutyo ubukene bugatera bugabanuka. Ico kiradufashe cyane, karusho turakabona uko abene gihugu bariko bararonka ivyo bafungura, n'akamaro kanini cyane kuri komine. Kubijanye n'amakori n'amatagisi muri komine hariyo akarusho kuko iyo umwimbu ubonetse bakaronka bagashora mu isoko, bica biboneka ko tuja amakori nabo nyene barariha amakori, gatuma amakori yongera muri komine. Muri koperative zabaye iza mbere baratwiganiye ingene babigenjeje kugira ngo bashike kuri iyo ntambwe. Cegeranyo cadushimishije cyane, aho twasanze ego tugira ikibanza c'indwi mu makomine 119 agize igihugu. Ego tukaba twarose amanota novuga nti ugeranije n'andi makomine ashimishije muri rusange. Muri komine yacu ya Giharo dufise amakoperative 31. Ikorwa koperative zakoreye mu burimyi n'ubworozi. Hanyuma kugira ngo dushike kw'iryo hangiro nukuri tubikesha intwaro, hanyuma badufashe mu mugongo baradushigikira, badufasha guhimiriza, natwe dukoresha ubuhinga twize. Abene gihugu bagize amakoperative 31 baradufasha, ego baratugamburukira
tuja ku kivi hanyuma natwe badutega amatwi bica bigenda neza. Koperative Sangwe Gatonga icatumye tuba bambere twege ntitwigeze turindira ko ajya amahera ya leta adushikira ngo dutangure umugambi, ahubwo umugambi twawutanguye hakiri kare. Iyi koperative imaze gushingwa twaciye dutangwa kwiyungunganya buri yinga umunwanyi acatangura kuzarakoteza amafaranga 500. Mbe twege no kuvuga amafaranga ya leta yagiye kuza tuza tugeze ku bitungwa 196 twikuriye mu mafaranga twaza turaziganya, hanyuma tuba twatoya kambere aho abandi barindira gukoresha amafaranga ya leta. Twebwe twari twabaye twaja ku kivi hakiri kare kuko cyambere twari twatanguriye ko cyayi cy'ubworozi, ari naco gituma twaciye turonka ibitungwa hakiri kare, turonka ibitungwa vyinshi, mbe n'umwimbu w'ibitungwa turawuronka. Hanyuma nubwo n'uburimyi rero ubu nibwo tusanzwe turimwo, nk'ubu nta munwanyi n'umwe dafise igitungwa, dusigaye twebwe dukurikirana ivy'uburimyi. Umwimbu w'ubworozi ubu turageze ku bitungwa 460, impene n'ingurube. Hanyuma tukaba dufise n'ingurube zisanzwe ziri mu guvyara n'impene niko kuko. Hanyuma kubijanye n'uburimyi naho, uburimyi twararimye adufata mu mugongo, baduha imbuto, baduha ikilo 50, duca turatera, duca turonka itoni 3 n'amajana 5 ibigori. Rero ubu nico gituma twabonye imengo twari twatevye, aho twaciri tugomba twariye kwiruka, ari naco gituma uyu mwaka tugomba kurima bimwe bishemeye, kandi n'abanwanyi baramaze kubona ko akarusho haba mu bitungwa haba no mu burimyi, ko ivyo bintu biba bigize ishirahamwe ryacu. Koperative Gitanga Giharo twashize imbere imigambi ibiri. Hariho umugambi w'uburimyi hamwe n'ubworozi. Kubera ingurane twahawe na leta yadushikiye igihe cirima gisa n'icarenganye, twaciye duhitamwo ko twokorera mu bworozi bwonyene, tworora impene n'inguru. Dufise ubwoko bubiri bw'ubworozi, ibitungwa vy'impene n'ibitungwa vy'ingurube. Hambavu y'ivyo bitungwa hari nibijanye n'umwimbo twoba twararanguye dufise muri stoke nk'imiceri, ni ariyo yanadufashije kugira dushike no kuri iyo hangiro y'umwimbo twashitseko. No kuvuga twufise impene zikuze, ni impene zishika kwijana na 30 n'imyagazi 55. Ingurube zikuze ni 73 n'izavutse 70. Kushako rero n'uwo mwimbo twaguze turindiriye kudandaza ibeyi iduze itoni 4 z'umuceri. Twaregereye kandi n'abari mu makoperative yaronse umwimbu udashimishije cyane, baratubwira uko vyabagendeye. Ibibazo twahuye cyane byabaye kumwuzurira. Ahantu twarimiye umuceri mu mwonga wa Mpanda, uwo muceri wose waratwawe, nta muceri twigeze twimbura. Imirima uyu munsi turiko turarima umuceri tuwita uwici muri Nyamwonga nyene, kubera turabe ko mu Kihoho amazi atoba menshi ngo utware. Ubworozi nabwo turafise intungwa zishika 105, turafise n'ingurube zikuze 11 n'abagazi 12. Ivyo bitungwa dufise. Abo banywanyi ba koperative baratubwiye n'akarusho babona iyo bahurikiye hamwe mu makoperative bagereranije n'ingene bari kera, umwe wese akorera ukwiwe. Umaze kujya mu ishirahamwe muri kumwe n'abantu benshi, manye n'abantu benshi na muhuza ivyiyumviro bimwe. Umaze kuba muri ko murarima, nk'ubu nka twebwe no gamba ntya hariya iwacu mu ishirahamwe ry'iwacu turi abantu 300, twaye abantu 300, harimo abagabo 181 hamwe n'abagore 119. Aho rero tumaze kuba twagiye hamwe, hariho rero akunguko ndagambye ko mwishira hamwe. Nk'ubu turarima tugaca tugira hande, tugaca
turaziganya no kuziganya buri kwiwiki umunywanyi umwe atanga amafaranga angana amajana 5 tugaca tugira hane tugaca tuza turaguranana iyo tuko turaguranana kwa vile tuko turagurana sio ngo duca tugira nkaye ryandi mashira hamwe kandi mashira hamwe uko bariko baragabura bobo baguguranya ibihumbi 10 ucusanga mugabo baca bunguka igihumbi mugabo twebwe tukuguranya ibihumbi 10 ucu twungukira amajana ngahe 5 urumva umunywanyi mw'iryo shira hamwe ntashobora guca agenda kugurana ingurane hajya handi nk'ibihumbi 10 bunguka igihumbi aca yumva ko hariho nakarusho kari mu iryo shira hamwe. Akarusho k'abakoperative bwa mbere barakorera hamwe, hanyuma bakoreye hamwe ingufu zigiye hamwe igiti cyari guterwa n'abantu 10 giterwa n'umuntu umwe ntivyokunda. Rero basize ingufu hamwe biratuma umwimbu wiyongera. Ica kabiri ubumenyi uri kurigisha abantu bari hamwe b'amakoperative akamaro ka koperative nuko baba bakoraniye hamwe ari benshi bikatuma message canke inkuru canke ikintu ciza kivuye hejuru citerambere ubuhinga bituma bwumvirwa n'abantu benshi. Ikindi kigira gatatu twovuga akarusho twabonye muri koperative nuko koperative barimira hamwe bakimburira hamwe hanyuma n'amakori bakariha muri leta. Urabona ko twari dufise amaregistre n'amanife ukadusanga ndetse barariha no muri OBE leta iraronka taxi abene gihugu bakiteza imbere ndetse na commune ikaronka amatagisi yo bashoye barariha amatagisi hanyuma abene gihugu bakaronka ubumenyi ndetse bakaronka n'umusaruro ushimishije gusumba yaho bokora umwe wese ku giti ciwe. Akamaro ko kuba muri koperative nabonye nuko ubwa mbere bwo nkonga higatonga abantu cyabaye ikintu kimboneka rimwe kuko tumaze kuja hamwe nukuvuga koperative ubwa mbere ho turima mu buryo bwa kijambere hanyuma benshi barahigiye ubumenyi bwo gutera ibiterwa bitandukanye ku mirongo baramenya uburyo bw'ukuntu ubworozi mukorora kijambere ukuntu ubworozi bigenda kuko kare babana n'ibitungwa mu nzu barorora mugabo ntibamenya mbega igitungwa gifatwa gute kikiri gitoya kuko hari inyigisho twagiye turatanga kuko nko ngaha twatanguje umugambi w'ingurube impene zaraje mugabo zaje ari nk'imfashanyo itanzwe ku rwego bazitanze mu mugambwe abatanga impene 5 hanyuma koperative iragurira ko izindi mugabo nko ku buryo bwo korora ingurube twagiye turabereka ingurube kiri nto y'ukuntu ingaburo yayo ukuntu ifatwa ukuntu yubakirwa igituru ukuntu kiba kingana ivyo ndetse abantu bari muri koperative baca baharaburira ubumenyi baramenya ukuntu borora ibitungwa baramenya n'ukuntu babifata hanyuma tugiye ku by'uburimyi ntibari bazi gutera ku murongo batera vagabo hanyuma gutera ku mirongo baca baramenya ati kumbe kigori bagitera ikaritema y'ikigori niki ku murongo sirarinye nuko ikaritema yarinye rotre ni uko ati kigori gikirikirana nuko bakibagaruko hanyuma bagitera ku gihe iki bagikwirikirana ubuzima bwacu bwose uko bagifumbira nukuvuga mu buryo butandukanye bukoresha ifumbire y'ikirundi n'ikizungu bashira bimenyera ngaho baramenya n'imiti bijanye kugira ngo iyo habonetse nk'udukoko canke ingwara zitandukanye ku bitungwa canke kubiterwa baca baramenya ukuntu babikwirikirana kwera bari muri koperative bagiye baraharonkera ubumenyi butandukanye nukuvuga akamaro ka koperative rero sangwe ubwa mbere ho barahurira y'ubumenyi butandukanye ego nivyo nuko nacenda ndabidevelopa nja kuri kina kiriya mugabo hari y'ubumenyi butandukanye kuko no mu mihana iwabo baciye mu ndimo avuye muri ma koperative hageze ko atera naho mu ndimo iwe wasanga ariko baratera ku mirongo wasanga ariko baratera kwa kundi bwa bumenyi bavana muri koperative bituma bakorira ubumenyi butari buke bigaragara ye koperative ni nahantu ho kurahurira ubumenyi kandi niterambere naryo barabonye ko abantu iyo bagiye hamwe iterambere kigaragaza kuko ubwenge buca bukora baca bakorakoranya ubwenge ubumenyi bukabwisha bigatuma abene gihugu buguruka mu mutwe abari muri koperative sangwe ubumenyi bakuye muri koperative bakaca babujana mu mihani wabo.
ngo naho hari abahurumbira amakoperative hariho n'abandi batarabona akamaro kayo. Ariko turakurikirana imvo n'imvano ituma abantu benshi nka cane nk'incabwenge zidahurumbira koperative sangwe biri mu mvo nyinshi. Hariho ukudatahura bivanye n'amashirahamwe bamenyeye agabira amafaranga abantu ku buntu ataco bakoze. Abandi benshi bikavana n'imvo za politiki, ko benshi nk'abaciye ku ntebe y'ishure bavuga yuko koperative sangwe ari y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, ariko ntidusiba guhimiriza yuko koperative sangwe yuguruye imiryango ku bene gihugu bose. Iyo mvo rero ikacituma abo baciye ku mashure bagiye guhenda abene gihugu batize, bakabona umuntu yize ariko arabasigura ibintu babona yuko ari kubabwira ukuri. Twosaba rero leta ko yo bandanya ihimiriza ikereka yuko koperative atari y'umugambwe ariho, ahubwo koperative ari abene gihugu bose, twese tukayihurumbira. Haragiye mwicuka muri ibi by'intoze by'amakoperative. Aya makoperative ashingiwe abantu benshi na cyane nk'uko babivuga, abantu bize na cyane abari mu yindi migambwe batari muri CNDD FDD ntibiyumvamo kwinjira muri koperative, kuko bari bazi yuko izi koperative ari iz'umugambwe uri ku butegetsi, bagaca batinya kwinjira muri koperative. Ubu bariko barabisaba mbere gushika ubu bariko barabisaba kuko bamaze kubona akamaro ka koperative. Nuko niko vyagenze. Mu gukora ivyo bikorwa rero bagashika mu kibanza ca mbere, ngo vyose ntivyari vyerade, ngo barahuye n'ibibazo bitari bike. Naho yashitse tukaba ba mbere ntibisigura yuko twabuze ibibazo duhura navyo. Razi ikibazo c'amafaranga yaje turi mu bihe bitandukanye vy'igihugu. Bamwe bavuga ati ni ngabire turonse, abandi bakavuga ati ni nagacupa baduhaye. Hageze aho turoterayo ya mafaranga y'ingurane hakuza kuyagura ibitungwa, bamwe twasanga bayatwaye mu bindi, bigasaba yuko twiruka inyuma yabo kugira basubize utwo dufaranga, hanyuma turangure imigambi twagizene twatanguye. Zindi ntambamyi zahabaye koperative namaze kuvuga ko zashinzwe mu bihe bitoroshe by'igihugu. Abene gihugu benshi ntitwari tuzi intumbero ya koperative. Ukuvuga bumvise bari bamenyeye amashirahamwe ya kera, bumvise ati nishirahamwe hazoza amafaranga, uwo ari we wese yakenera kuba mu makomite iyi koperative kugira amafaranga aze ashikire mu mifuko yabo. Tuca tugira ingorane rero batwigishije n'ibijanye n'uburongozi bubi. Ahitoza usanga nk'amakomite amwamwe arimwo abantu batazi gusoma no kwandika, arivyo byanatugoye cyane no kugira twuzuze impapuro ziranga koperative, kuko ugasanga nk'umubitsi cyangwa umwanditsi kubera birutse bazi ko baje kuyora, usanga ingorane. Bidusaba yuko dukoresha inguvu nyinshi cyane kugira dushike ku ntumbero. Nko mu byo twasaba mu ndongozi zitandukanye z'amakoperative, twosaba bakaduha uruhusha tukaraba mu makomite ahari, abatabishoboye bagasubirizwa n'abafise ubumenyi muri ivyo bikorwa. Mu kurangiza basaba leta ngo iborohereze mu byo bakenera kugira ngo boroherwe mu bikorwa vyabo vya koperative, umwimbu wabo uteruje imbere. Cya kwanza cyo no isaba cyane nko muri koperative yacu hariho ingorane. Kwanza no gamba ni nk'ingorane tubanye. Ikintu no saba leta cya kwanza, hariho ibintu tugenda duhura navyo nko kubura imiti y'ibitungwa cya kwanza. Iyo miti urashobora gusanga ibitungwa turabibanye
tena nabo bakuveterineri ugasanga turabanye, lakini ugaca usanga imiti y'ibitungwa nayo ntitwegereye. Nka jewe aho mbaye uza kurondera imiti ngaha ugenda ibirometero sijui 23 na urabona rero uva iyo mbaye uza ino urondera nk'ivyo miti uca usanga ari nogambitaba ari ngorane. Ugaca uza nko turiko turarima tena kandi tuko turarima urashaka gusanga nizangurane ingoma nzana z'imiti bitungwa. Urabona nka twebwe ifarumasi isanzwe iri ngaha kwikomine, nanje mba mu misozi, mba mu mitumba, niko nogamba mba mu mitumba. Umva rero na leta n'ubu twogamba itwegereze, nubwo turi muri koperative sangwe itwegereze ivyo bikorwa nk'iyo miti itube hafi, dukoresho nyene tumwe tuboneka two gusahiriza amakoperative. niko noheza ngamba. Ubwa mbere icyo twosaba nuko uwo mwonga wacu wotunganywa neza kugira ngo tuwurimemo neza nk'uko iyindi myonga ibitunganijwe. Kigira kabiri nuko twabonye aba bantu bateye imbere, babaye abambere, nuko bagize umugambi umwe batagize imigambi ibiri. Urabona ko babonye yuko uburimyi bugiye ku amahera abonetse atevye bobo bagaca biyumvira kugura ibitongwa byonyene. Ariko natwe kubera hari hakiri kare irima ry'umuceri ryari rikibandanya, nico gituma twarimye mu mwonga, hanyuma amazi agacaba menshi ibintu bigaca byononekara. Ico twabonye rero aha twaje mu vyigwa twabibonye yuko abandi bantu bateye imbere kudusumbye, ariko natwe twizeye yuko gushika ubu tugiye gutera imbere. Iyo turonka uwo mwimbu nizeye yuko natwe twari gushika ku rugero ruteye imbere. Mugabo kubera uwo mwimbu waciye twagwa, nico gituma mwabonye twaciye tuja mu banyuma. Kuri ku ruhande rw'wanje ndasaba leta yuko yotwama hafi, na cyane cyane twige twagize izo ngorane bakatwama hafi kugira ngo turabe yuko ibintu byoja mu buryo natwege tugatera imbere nk'uko abandi bateye imbere. Ico kintu leta yo kidufasha iyo bitugiriye neza. Leta ico no yisaba nuko bwa mbere twe twafashe uburimyi n'ubworozi, ni kuvuga twe turima imice itatu, bivanye rero n'ukuntu turima imice itatu, impeshi n'agatasi, hama tukarima n'ici, ni kuvuga umwonga. Abona ko ngaha turi abona uyu mwonga kugira ngo bikunde bitworohere kuzosha tugira tuvomera izindi mo zacu bizotugora. Twayisaba ubwa mbere ko leta yo turosa ama motopompe yo kuduza amazi kugira ngo turiko turakora mu myonga turonka ukuntu tuvomera indimo tuzoba turiko turatera. Kandi turakenera ko leta yo dufata mu mugongo ko twahereye ku bworozi buto turahera ku ngurube n'impene, hanyuma leta kuyo sahirizi kadushiramo izindi nguvu n'ubwira kiratanga miliyoni 10 hagati ko turaraba ku bikorwa tuba turakora, dusanga kubikunda nubwo bikunda ntibikunda cyane kubera usanga amafaranga ari make ntidushobora gukora nk'uko twaba dufise uburyo bwikwije. Twasaba rero leta ko yo twongera uburyo kuri izo miliyoni 10 itanga, ikaraba ikindi kintu yorenza ko tworora noneho inka ndetse tukaronka n'amatongo ya koperative kuko tukuma dukota, hanyuma twikorera turangurira imigambi matongo yiwacu byoba byiza. Tukanasaba leta nimba aho bahari nk'amatongo kuko biragoye nka murabona igatonga kugira ngo nta bantu dufise babona ko twava ducako bakaturondera amatongo ya komine cyangwa amatongo ya leta, kuyo turosa amatongo turanguriramwo ivyo ibikorwa by'uburimyi n'ubworozi. Nk'ubu muje mugasanga tubereka ibintu biri hamwe byo babyiza, kuko nubwo turiko turakora tukota ni hamwe uzosanga tunanijwe uko ibihe bigenda birahinduka. Nk'ubu twagisiguye ko aho tugomba gutera mwamaze kubona nga biri muri Jerumwari tugomba kuzotera hegitari 2. Hegitari 2 turakota 2 miliyoni. Izo miliyoni 2 tuzotanga, urumva ko ayo dufise amatongo leta yaduhaye dukoreramwe iyo migambi ko wocu usanga turiko turakora tudahomba, dukora ahubwo twunguka kubera dufise amatongo atandi mahera tubanza kudepansa imbere yuko turonka aho dukorera iyo migambi. Twosaba leta reko yo turosa amatongo ndetse no twongera uburyo busumba izo miliyoni 10 kirategura mu kudufata mu mugongo hama dutera imbere. Aha ni ikiganiro kirangiriye naho ubutaha. Ndagukunda Burundi gihugu cy'amavukiro, reka ndakwiginagure we mwiza horana iteka,
ndagukunda Burundi gihugu c'amavukiro ndeka ndakwiginagure we mwiza horana iteka.